no mu gihugu ca Cameroon ati kandi ikindi cabajanye tibarabizi neza yuko baserukiye abarundi batari bake kandi ibenshi urumva ati kandi ikirenze kuri ico ati nivyo ekipe ya Cameroon canke igihugu ca Cameroon ati kiri favori atariko ati muri football bitangaza bibaho ati natwe rero turi bamwe bo kugira dukora ivyo bitangaza ati kubera ati dufise abasore ati bariko bitwara neza mu migwi barimo aho yatanze akaronko witwa Yusufu Ndayishimiye Nyange agashirako n'uwitwa Saidi ntibazonkiza basubira ko bariko bavyitwaramwe neza cyane mu ekipe yarimo kandi bari mu maforme akomeye ati rero dufise abo basore bashobora kuza gukoreya iyo surprise imbere y'igihugu ca Cameroon ati harageze ko isi yose imenya ko Uburundi natwe dufise umupira ati ko imenya yuko Uburundi bufise ico buvuze muri ekipe canke mu gihugu cacu mu vyerekeranye na football ari mu gihe yanarangije uwo bita Etienne Ndayiragije mu menyereza mukuru w'intama mu Rwanda yarangije ashimira cane igihugu canke indongozi z'igihugu cacu guhera ku barongo igihugu ndavuga nyakubahwa Evariste ugashirako ndetse n'abasanzwe barongoye federation ndavuga FFB ati bakoresheje uburyo bwinshi kandi uburyo burenze ati kugira tube tushika mu gihugu ca Cameroon hakiri kare ati tumarayo umwanya ati kandi mu mahoteli ameze neza ati mu bintu bigenda bimeze neza cyane ngo muri make ni ibintu ubona ko igihugu cacu citanze kandi byo kugenda tunabashimira cyane nibaza ko ari ikintu ciza cyane uwitwa Etienne Ndayiragije yavuze ko bayashimiye igihugu cacu Burundi kandi ko yatanze n'amakuru meza cyane bona Apollo ku gihugu cacu c'u Burundi yuko abasore bose bameze neza cyane kandi bose baraho ba atanu umwe aragira ikibazo c'imvune bwana abasore bameze neza nagiye mbona kandi nagiye mbona bakoze imyimenyerezo baraba amasanamu y'umugwiserukira igihugu wa Cameroon uburyo bakinamwo bagiye bigiye mikenyuro babikoreye muri sare abakinyi nabonye vraiment bariko baravyitegereza nagiye mbona n'amavideo agiye anatandukanye rero biraza kudufasha na cyane mu uburyo tuza kuba twitwaramo ku buryo tuza kumenya ikipe impande zose kuva muri defense kuja hagati mu kibuga kugera imbere biraza kudufasha kuko bamaze kuba bikoresha amasanamu nuko bazi bafise destination barazi ikintu bariko bararondera rero ndanakubwira ngo ikindi kintu naco ciza mbona muri ekipe nserukira gihugu nubwo bumwe abakinyi bariko bakorera hamwe bitandukanye no mu misi yahera twumva ko twashobora kumva mu guserukira gihugu waserutse tukumva izo ngorane mu bakinyi ukudahuza no mumenyereza abakinyi kanaka tukumva bamwe babakuye muri swadi ibintu byagiye biba mu misi yahera ariko no munsi bimeze neza niyo swadi imeze neza abakinyi barumvikana hari bato hari bakuru hari bafise experience baraza barahanurana rero binatu biraza kudufavoriza ibintu nk'ivyo na cyane na kare n'indongo zibazana duserukiye hariya Bwana Ernike n'uwitwa Etienne Ndayiragije yazaravuga ati muri make turi hamwe kugira dutegure abakinyi mu mutwe ati nayo bijanye na etat de forme canke physique zabo ati bose bari mu ma equipe yabo kandi bariko barakina ati byo nta kintu na kimwe kirindi tuzashirako ati no kubinjizamwo filosofi ati kandi bafise binini bungutse kuva ku rukino twakinyina na Namibia abona ko yagarutse ati ku rukino twakinyina na Namibia ati byasabye ingufu nyinshi kugira nshobora kuba ndabijizamwo filosofi yanje ariko ati ku munsi woje wa kabiri ati ku rukino tuzokina na Cameroon ati equipe muri make iruzuye kandi bungutse ikintu kinini uvuye ku rukino twakinyina na Namibia ati nsinzi ati turashobora kuyibona ati kuko muri football bitangaza byamaho kandi natwe nk'igihugu cacu c'u Burundi ati turi capable yo kuba toza twerekana ivyo bitangaza imbere y'igihugu ca Cameroon bona ndike bumizanya n'umumenyereza yuko igihugu cacu c'u Burundi gishobora gukora ivyo bitangaza imbere y'igihugu ca Cameroon gifise n'abasore batari bake kandi mbona ko bakina ku mugabane wa Burayi kuraba uyu mukoca Etienne umukoca nabonye atapitiye agira ico ni cambere ikigira kabiri nagiye gusanga uyu mukoca Etienne Ndayiragije akenshi akina yuguruye urukino nimba wararore match ya Indonesia ukarorera match ya Namibia match ya Namibia mu bintu vyatumye turonka ibitsindo byinshi mu minota ya hakiri kare urukino gwari guguruye binatandukanye no mu myaka yahera wasanga turiko turazira gwari guguruye ndashaka ko ndakubwira ugiye kuraba igituma avuga ko filosofi byamusavye ingufu nyinshi kwiziza mwo filosofi abakinyi biwe ugiye kuraba match ya Namibia da 45 minutes abakinyi bose bari mishana kandi ugiye kuraba taktike bakinishije ku match ya Namibia
ugiye kuraba abakinyi bose barashoboye kugira ane barashoboye kuyinjiramo neza bona ijya match naguciriyemo bona Ernike match ya Namibia yari match muri make twari ko duhiga ibintu byinshi ko match ya Namibia twari dufise iyo pressure yo kuba tworondera ibitsindo kare kugira ngo tuze kuba tugirane tuba turonka kuko niyo tutaba dutsinda urukino rwa Namibia iyi match y'ino munsi ya Cameroon tuba turiko tuyivuga nkuko turiko turayivuga ndacari ko ndabana kuko nyimba match ya Cameroon turiko turayivuga ku rwego rushimije canke urugero nkuru nuko twatsinze match ya Namibia rero match ya Namibia nitwe twarondera byinshi paraporo ya Namibia Namibia yaza kuvuga ati twereka tugende kwiyugarira turonka iryo nota rimwe turaza kuba duhita twikatishiriza itike ryacu mugihe twe natwe twari kuri pressure yo kuba tworonka ibyo bitsindo kugira ngo tuze kuba tugirane twinjira neza na neza kuba turindira urukino rwa Cameroon tumeze neza cyane rero biza kuba bitandukanye n'iyi match yo ku munsi w'ejo utibiza kuba bitandukanye gute ku munsi w'ejo twe natwe ntituri kuri pressure nk'iyo Cameroon iriko kuko Cameroon iri kuri pressure yo kuba yogirane yorondera ibyo bitsindo kugira ngo iza kubidutsinda kuko match ikaza kubera ari kimwe cyangwa uza kubundi bo baraza kuba bapamo match ya Cameroon tukanganya bisaba ko begariza kimwe ku kindi cyangwa ubusa kubundi ndetse na bibiri ku bindi match ya Cameroon iravamo igituma Jeno vuga ko natwe tutorohewe Jeno vuga yuko batogenda mu kibuga barondera kwegariza ahubwo ikintu bagenda mu kibuga barondera intsinzi impamvu bagenda barondera intsinzi ugiye kuzibira urumva ugiye kuzibira urukino baragutsinda wisanga ari mu makosa menshi y'abadefenseri twe natwe tugenda turondera intsinzi niyo ugiye kwataka cyane baragutsinda bwana kuko umenye ko tuzoba turiko dukina na equipe yataka kandi ifise ayo atu offensive yo baturusha iyo calibre ndavuga cyangwa bo baturusha izo nguvu bwana ko nyiba equipe ya Cameroon imbere bafite abitwa ba Vincent Aboubakar ugashaka bitwa ba Mamuminga Melu ugashaka bitwa ba Choupo-Moting ugashaka bitwa ba Brian Mbemo n'abasore banyaruka kandi n'abasore bafite iyo technique uronyumva rero kuva yuko twebwe twaza twishira muri iyo riske ngo tuze kuba twafata izo riske ngo tuze kuba twataka guhera ku munota wa mbere mugihe turiko dukina na equipe yo mu mutwe bafite kuza kwataka turaza kuba dusanga twishira mu bibazo bwana ikintu je no vuga burya tukagenda kuzibira equipe nationale ya Cameroon uravya abatakifise ntabwo ndiko ndakubwira ko tugenda kuzibira twebwe tuwowe ndiko ndakubwira ugiye kuraka umukuri Olivier Niyunge ko wesha muzi kuzina rya Mutombora systeme yo kwari kuzibira urumva yakina zibira muga bitandukanye cyane n'uwo mukoca Etienne Ndayiragije kuva igikoca equipe nationale ya Tanzania ariko umenye yuko bavuga ngo akinurukino guguru Bwana Ernike bavuga ati la meilleure attaque c'est la meilleure défense uranyumva imbere yuko uja kwataka ubanza kubuzibira hariya yuko nawe bataza kuba bagirane bataza kuba bagutsinda ibyo bitsinda nibaza ko twabiza kudushira muri pressure nitwaza kuba twataka nkuko Cameroon iri kirataka turaza kuba twisanga mu bibazo kuko tuzakuba dusanga Cameroon iza kubiturusha izo nguvu zo kwataka tube tuvyemeranye ko twimbere dufise abasore nivyo nawe nyene bari mu equipe ariko na equipe barimo ntabwo akanganye nk'abakinyi ugiye turaba match ya Namibia na Cameroon Namibia nawe nyene bagiye bataka equipe ya Namibia nta nubwo yataka bwana Namibia barayibonye ku bururu iyo bazibira iminota 90 tuzana ibiharuro urumva ibiharuro kuri match ya Cameroon na Namibia Namibia igituma batatse uri kuvuga system yo kuvuga ngo ntibataka ngo buguru urukino ngo 100% Namibia sire doje yabo erega na J naje nakubwiye bwana Apollo naje nakubwiye nti match yacu ntibikenewe ko tuze ngo twataka asampusa kuko twabikoze kuri Namibia kuri Namibia twaraje kwataka ko twari muri iyo situation yo kuza kwataka rukuranyumva twari muri obligation yo kuza kwataka gura ngo tuze kuba turonka ibyo bitsinda ariko kuri match ya Cameroon turaza kuba twataka ariko twibuke yuko obligation hanini ya mbere dufise no kuza kuzibira bwana ndiko mvuga nti match ya Cameroon no Burundi birasaba yuko umukoca yugurura urukino akazibira iminota 90 aho hantu turahakomerekera je ndabivuze ndakubwiye kuko ugiye kuraba kuzibira iminota 90 biraza gutuma abakinyi bacu benshi barohakiri kare muga nibugurura bagakina urukino ruri uvere Cameroon ikugura tukugurura yagira brand twakugura 100% bakwibuka bakugura bakongera bakazibira muga twakina urukino ruguruye ibyo rero ndiko ndavuga muga nibagana bavuga ati tugira dukina kuzibira nimba ubona maze kubona ingene Atletico Madrid kenshi bakinira match ikomeye usanga bazibiye cyakora kuri Olivier Niyunge kujya Mutombora ingene wasanga
yazibiye urukino ugasanga urukino ebana kubera nimba yaravye match ya Gabo kubera ku munota mbere gushaka ku munota wa nyuma mu Burundi bwari kwari ukuzibira byaranadufashije ariko byaradufashije egira byo ari gihe bigafasha nibyo natanguye kubarira nibigiye bigukomereza nibyo natanguye kubarira uranye n'ikipe murakina bwana Ernike nshaka ndaguhakarure kwa hafi ekipe ya Manchester City yuwo bita Pep Guardiola ni ekipe tuzi ko ari ekipe kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma baba bariko barataka ariko match bagiye kuba bakina na ekipe ya Atletico Madrid bakinye match ya Real muri Ligue des Champions bakina match ya ekipe yande ya Atletico Madrid bazabazibira nk'ibisanzwe uranyumva bariko barazibira ekipe ya Atletico Madrid baza kuba bisamara ko mu minota ya nyuma Man City bagiye igitsindo match za kurangira igitsindo kimwe ku busa byaje kuba bisaba match ya retour ekipe ya Atletico iravuga ati twe natwe gura twikarivye turaza kuba twataka tuza kuba tugombora igitsindo byaje kuba bisanga witwa Pep Guardiola ariko akina jeu defensive abantu bose baza kuba batangara ati gute ekipe nka Manchester City za kuzibira ekipe ya Atletico Madrid yaje kubikira umupira kandi umupira uteye ubwo batari baze ko uwo bita Diego Simeone yoza kuba akina akempoza ekipe ya Manchester City kuza kuzibira rero twe natwe turi muri obligation kugira nte yo kuza twataka ariko ahanini Joe yacu iraza kubihagaze he iraza kubihagaze kuri defense bwana kuko nyimba twebwe defense nico kinini niyo turondera ko ikintu kinini par rapport ya attaque kuko nibyo bitsindo tukaza kuba tukibona kare kiraza kuba kidushira muri security kuko ekipe ya Cameroon nayo iraza kuba yisanga muri obligation kugira nte yo kuba yo kwataka bikomeye biza kubigombora hamirondera niyo ntsinzi biza kuba basanga bari mu bibazo bikomeye ariko twebwe hanini ikiza kuba kidufavoriza cyangwa ikiza kuba kidufasha muri no match Nile iraza kubidufasha cyane nibyo niyo ntsinzi iradufasha cyane par rapport ya Nile ariko Nile nayo iraza kubidufasha cyane kuko nayo nyene iraza gutuma dupasa rero nibaza ko tutoza kuba dushamwe ingufu cyane ngo tuza kuba twataka oyo kuza gushamwe ingufu cyane mu kuzibira ndo urazi yuko ushoboye kuzibira ukazibira 30 minutes dans 35 minutes akagushiramo igitsinda bikaba obligé ko ugurura igitsindo cyo no ku munota wa mbere urakirigera mwagumye muhagaze kukuzibira cyane ushoboye kuzibira Ernike tuba tuvugana dutahura na bwana iyo uri kurataka bwana Ernike iyo uri kurataka gwera ku munota wa mbere igitsindo ntaco worya erega uri kurata kukiriye nawe umenya ko kigombora none wamaze kubuzibira urumva hajye wataka wose ni makatsinde nawe wataka we hajye wataka batsinda bakaroreka basireka tuvugane twumvikana neza ariko buryo ugiye kurabya match y'u Burundi kubgawe ubona yuko yo kugara urukino gwera ku munota mbere gushaka ku munota ubona ko sivyo turiko turavuga ni kugera uburyo Cameroon iza kubira irakina ahubwo ikintu gusa yakora ikintu gusa uyu umukoca yakora uyu Etienne Ndayiragije nkuko match je nyinshi maze kona za Etienne Ndayiragije ari karakocha ndakuzosanga akakina azibira ariko akina kenshi akina urukina gugu akoresha na Mediane gose Mediane hanini akoresha ku rugero uteye ubwo kuko Mediane imaze kubikomeye iyo defense uvuga iraza kugira ante iraza korohego Pepe na attack iraza kugira ante iraza korohego kuko nagiye kubona system y'umukoca umwata abataka kenshi biwe kenshi iyo tumaze kuba twatakaje umupira bakinira hagati tumaze kuba turonse umupira no barukugurira ku makuma ere bagakina beje ikintu novuga burya ijya system yiwe novuga akayikoresha ku match ya Cameroon turatahukana intsinzi mugakacha kuzibira tukabona equipe nationale y'u Burundi irikizira gwera ku munota mbere gushaka ku munota wa nyuma bakinye bazibira mushira amahano turashobora kubakomerekera bona Ernike ni match ya Cameroon ndetse na match ya intamba mu rugamba nibyo nituruko turagomba kwinjira muri filozofi z'umumenyereza canke muri shwa tactique ziwe numumenyereza wenyine azivya ivyakina canke azivya kwiye gukora ariko ni equipe nationale muri make turavuga nk'abamenyesha makuru tuba turiko turahanura burako kanu kose kuko twa tuza kuvuga ibintu tuzi neza uko biba vyogenda canke tuba tubona uko vyogenda ariko muri ico gihe umumenyereza nawe afise shwa tactique canke ziwiwe uko agiye yisangije bwana kuko muri make nyimba wibuka Etienne Ndayiragije yaraje aravuga ati twebwe dushaka kuba twogirane kuba twobabwira neza bakamenya yuko equipe nationale baba baserukiye abantu benshi
barenga miliyoni ati rero nabo baba babizi ati kuko barabizi neza ko arico cabashikanye hano muri Cameroon ati ko twaragize selection y'abasore bagera kuri 23 ati ntibisiguye ko aribo 23 bonyene bari mu gihugu ati kandi ntibisiguye ko aribo bonyene bakeneye iyo ntsinzi ati iyo ntsinzi barayikeneye ati kandi barabizi ko hari n'abandi babatumye basigaye hari i Burundi ati barindire iyo ntsinzi kandi bayirindiranye igishika cinshi ati kuko kuba twari karifiye muri 2019 ati tukaba dushika muri Cameroon ndako muri kane ya 2019 twakinye ati byatwetse yuko no gutegura ngo tube twoza turakina izo kane bifise ikintu kinini biza kuba bitwungura yajara nagaruka kandi aravuga ati turiko tubategura mu mutwe ngo kugira bamenye yuko baserukiye imiliyoni zirenga 12 bari mu gihugu ati kandi ikindi naco batahure yuko buri murundi wese abiteze ko ikintu kinini ati kandi bo nabo nyene ubwabo bibuke yuko urwo rukino rufise ikintu kinini ruza kuba rubafasha mu bijanye na kariyeri ndavuga professionnel yabo ati ko bakaramuka batsinze urukino ati hari imbonesha kure nyinshi ati hari amasanamu menshi ati hari amafoto menshi azoboneka ataze gutuma abo bakinyi ubwabo baza kuba bagirane baza kuba baboneka akuma tableti agiye atandukanye ati baze kuba baronka n'imigwi canke baze kuba